igituma abana buno munsi baja kubaka bikabagora nuko babona ubuzima buri hagati y'abavyeyi babo umugore yimereye uku umugabo araba hariya hari abakobwa usanga kweri ngaho hanze bazi gutwenga neza abonye umugabo ngahoye aramutwengera umugabo ati yo akagasurire nagaheruka kera kweri kuko nagasurire mu rugo nikigera kaboneka twige guhorana inyota yuwo twubakanye ubwo buzima bw'umuco ubwo buzima umugore umutwengeshe vraiment umudigadige nivyaba bishoboka ukore no mu kwaha kwiwe umunezereze vraiment no umutwengeshe kwa kundi wahora umuca inyuma muri fiançailles ukamuca inyuma ukagomba kugira ngo atwenge niyo mumaze gushika mu rugo asanga umugore ari zana ntarasiyo zana umwana yagwaye zana iki zana ruwaye y'inzu ariko Bonjour mesdames, messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Buja Hit TV, the #1 channel of this industry of Buja Flavor. Chakinyamakuru cy'amakibazana bishasha mubivuga muri industry of Buja Flavor. Nkuko tubikora reka dubanze dukengurukira Imana ya muri kumwe natwe dusubira dukengurira namwebwe abakunzi bacu mwebwe muduha support ko turazi neza yuko atamwebwe ntaho twoshika. Ego twasuye kandi kumutumira novuga Pastor Pierre kumbure adusubira dusigurire neza ko ni benshi bagomba mumusaba ati Pierre uzogaruke kandi udusigurire neza ariko tugusaba yuko uzodusigurire kuvyerekeye urugo gute urugo gwiza gobaho en fait kijya gihe twashishije ko gusa ku mayange arayibabwira ko mu kwitwara ariko hari abandi bantu benshi nkuko yabitubwiye tugitagiye tongura ikiganiro ari abantu benshi bamurondeye kugira ngo asubire abasigure neza gute bo kwitwara mu rugo kugira ngo urugo gwiza Pierre karibu kandi ego murakoze kandi subiye kubakengurukira cyane ko musubiye kunyakira nshimira n'Imana ko yasuye kunshikana hano kandi gashimira n'Imana yabafashije kumviriza ikiganiro ca mbere rero nkuko maze kuvyumva no musi tugiye kuganira kubijanye n'urugo guno munsi nico tugiye kuganira ko nk'intangamarara canke umutwe w'amajambo twovuga tuti mu rugo ni gute nohoranira inyota uwo twubakanye inyota idahera ego nivyo tugiye kuganira ko no munsi muravyumvise Novoye ko Pierre ari tayari uri ready kugira dutangure ikiganiro nyashe ndibaza yego nditeguye cyane bihajya Pierre no musi waje bateguriye iki kubyereke turetse kwanza ivyo ruko ikindi nakibacho waje bateguriye ikindi nashoboye kuba nabateguriye nuko no munsi muteza kumva neza indani mwumvirize uburyohe novuga uburyohe bw'urugo nubwo no munsi urugo umenga n'umubabaro urugo bamwe umenga namaganya ariko no munsi ndababwiye nti ico nabateguriye nuko nje kubumvisha uburyohe bw'urugo urugo gwiza rumeze gute Pierre urugo gwiza nkuko mu kiganiro ca mbere twabivuze tuti urugo n'umugambi w'Imana urugo si umugambi w'umuntu urugo si ivyumviro by'abantu ariko urugo n'umugambi watangujwe n'Imana ego umugambi watangujwe n'Imana urugo gwiza yatubwiye ko ari umugambi watangujwe n'Imana kugira ngo umutambukanyi nuvuga uwo bari kumwe nuvuga umupapa cyangwa umama gutuye kwitwara imbere y'umugabo wiwe kugira ngo babashe kuguma bubakana neza ego reka duhere cyane nari nimvuze nti urugo n'umugambi w'Imana urugo so umugambi w'umuntu reka tubisigure duhereye mu itanguriro Imana yararemye Adamu iramurema araja ngaho arayita amazina ibikoko Imana imuhereza favere canke ubuntu bwose bwo kubana n'ivyo bikoko aravyita amazina ariko ngo mw'ivyo vyose yabana navyo ntiyigeze abona ikintu na kimwe camunezeye ntiyigeze abona ikintu na kimwe catumye umunezero uza ubuzima bwiwe nici gituma Imana yamuremeye umufasha uwo mufasha Imana iramusinziriza ikururu akagufa ko mu rubavu niko yakuyemwo umudamu wiwe Adamu turabona rero umunezero uruzura novuga nti mubakurikirana Bibiliya cyane mubaja mu mashengero n'umunsi cyane ni nawo muntu wa mbere yatanguye kuvugishwa ubuvugishwa niho bwahereye abonye umugore wiwe yaranezerewe cyane aravugishwa mu buryo buteye ubwoba canke mu buryo bunezereje cyane aravuga ati ndonse akarako mara yanje akagufa ko magufa yanje niho rero mwumva umugambi w'urugo watanguriye Imana itangura uwo mugambi hanyuma murabona umugabo anezerewe cyane cyabaye ikintu ca mbere
kinezereje uwo mugabo nubwo yari yakoze ibikorwa vyiza yita amazina ibikoko ariko ikintu camunezereye n'igihe yasanze aryamye aho yari aryamye ari kumwe na madamu wiwe byabaye umunezero ntangere ariko no munsi tubona umenga abagabo ntibakinezererwa abagore babo nje kintu tugiye guherako cyane umuntu ashaka kunezerwa ahuye n'abandi bagore mu ibarabara n'abandi bakobwa ugasanga yatwenze amenya ari hejuru mugabo wamusanga ari kumwe na madamu wiwe ukamenga umenga ni mu gisoda niho nahora mbona umenga komandema urumva uri kwa komanda ingabo agenda yashushe umugabo rero ashikiye madamu umenga ashitse mu ikambi umenga atangwe gukomanda igisirikare ariko sivyo mbo mu rugo hari ahantu umunezero ubuzima inyifato turaza kwivugana ko cyane inyifato y'umugabo imbere y'umugore inyifato y'umugore imbere y'umugabo inyifato y'abavyeyi umugore n'umugabo imbere y'abana canke no mu kibano ubwo buzima ukuntu bateza kububamo ego turakeneye kumenya inyifato y'umugore imbere y'umugabo mbo reka duhere kwiri jambo rikwirikira ari muri Bibiliya abafise Bibiliya barashobora gusoma igitabo ca Matayo igice ca 19 bahere ku murongo wa 5 baduge gato yukushika ku murongo wa 12 ijambo ry'Imana riratubwira ngo nico gituma umugabo azosiga se na nyina uno munsi kenshi bakunze kuvuga ngo n'umukobwa asiga se na nyina none ni bose umukobwa asiga se na nyina umugabo agasiga se na nyina bakaja kubana n'umugore wiwe akaramata ubutakivana kandi ijambo ry'Imana tubwira ngo baba babaye umubiri umwe ntibaba bakibaye babiri baba bamaze kuba umuntu umwe rero murumva yuko n'ubuzima baba bacanze ubuzima baba bacanze nta mugabo mugo rugo nta n'umugore bose babaye umuntu umwe bisigura ngo ubuzima umunezero kuzuzanya umugore ateza kuzuza umunezero w'umugabo wiwe umugabo nakuzuza umunezero w'umugore wiwe ubwo buzima bakabamo banezerewe mu bisanzwe urugo rwateza kuba Eden mu rugo hateza kuba ahantu h'uburuhukiro mu rugo hateza kuba hari ahantu hari ubuzima n'umunezero udasanzwe abantu bose bakumva banezerewe cyane nico gituma navuze nti ni gute umugabo yohoranira inyota umugore wiwe ni gute umugore nawe yohoranira inyota umugabo wiwe ivyo rero biza kuza muri ya myifato rero y'umugabo imbere y'umugore wiwe ni gute umugore anezereza umugabo kenshi ubibona bakiri muri fiançaye usanga yifuza kumunezereza musohokana mugurira utuntu mugabo bashika mu rugo ugasanga vyahindutse aho twari turi niho navuze mu kiganiro nagiranye n'abandi niho nabajije abagabo twari turi kumwe n'abagore ndababaza mbega umugabo wawe aherukana kugusohokana ryari mukaja kuri beach mutanagiye no kunwa ariko mukitembagaza ku musenyi ngo ngivyo ngo ntibigishoboka no buriya buzima bari barimwo bakiri muri fiançaye burya nibwo buzima butegeza kuba no mu rugo kuko aho mugiye mukanezerwa abana mukabasiga muhira mukaja ku kiyaga mukaja ahantu mukicara mukaganira ubuzima bwa none kuko uriya mugambi mwaganira mugishaka kubaka urugo uriya mugambi urabandanya kuko iyo mushitse mu rugo ahubwo ubuzima buraguka muteza kubandanya ibiganiro kugira ngo mubandanye kumvikana muvuga uti mbega none hakurikira iki ni igiki cyo kurikira ni gute no kunezereza ni gute no gushimisha ivyo byose bikabandanya mu bwo buzima kugira ngo uwo munezero bandanye nico rero no musi nagombye kuvuga ko ni gute no horanira inyota umugabo wanje ari abantu babonye muko muragerana uvuga bya bintu byo muri fiançailles yamaze kubona yuko mumaze nk'imyaka nka 20 cyangwa 40 muri mu rugo muri mariage mufate mwubatse ari abantu badashobora kubatahura neza gatimbe aba bantu bari muri retour d'âge bari muri ya myaka isubira kandi byabindi myaka yo gushuha kandi aba bantu ko tutabatahura nk'abantu nk'abavyeyi ari no badashobora kubitahura gucyonye mbe Pierre byonye bavyari bikwiriye ko boja ku musinyi bakitembagaza bakigira nk'abajene kweli ahubwo rero nibwo buzima kandi byari byo bikwiye no kwereka urunganwe guno munsi abamaze gushika mu ngo bateza kuvyerekana yuko ubwo buzima bw'imigendere n'ubwo buzima bwo kuzuza umunezero wo mwubakanye bubandanye ntibuherera muri fiançailles ariko n'ubuzima bubandanye umugore agashika umugabo agashika muri salon yakiwe n'umugore wiwe apana ibivyuno munsi abantu bashika kuma WhatsApp ugashanga umwe ari kuri WhatsApp undi ari kuri WhatsApp amaekutere mu matwi ntage nuraba n'uyundi umugabo agatahana gasashe kumukati umugore ntakakire ntamubwira ati karibu sheri ariko kera mo kiri muri fiançailles waramubona umutima ukaguruka none iyo nyota ni kukiyahagaze nico nagombye kuvuga nti ni gute no horanira inyota wo nubakanye kuko guhorana inyota yo
mwubakanye ni kumwe cagihe mwari muri fiançailles utashaka yuko rirenga utamuvugishije utashaka yuko rirenga utamwandikiye akamesaje rero buriya buzima reka bubandanye buriya buzima reka bubeho ariko ubwo buzima buva kuki buva kunyifato cyane cyane umudamu ni gute yakira umugabo wiwe ni gute amunezererwa ni gute kuko umaze gushika mu rugo ucumenga warashitse ucumenga nara umenga mu kirundi cacu nibaza yuko ari ho majambo bayakura ndibuka batubwira ngo umugore ashitse imbere y'inzu ngo yaca doda akagere hasi ngo ndagwinjiye ukamenga byose arafunze aronse diplome ya nyuma ariko si diplome ya nyuma ariko buriya buzima mwari murimwo buteza kubandanya umutima w'umudamu uteza kubandanya ugurukiye umugabo wiwe akanezerwa cyane mu buryo budasanzwe uno munsi nico gituma ubona abagabo bagorobeza mu bare abagore bakagrobe bayaga nabandi kuko bwa buzima bwarakatitse asigaye abona bamunezereza hanze bamutwengera agace yifuza kuganira nabo agati kiganiro canka agati migenderane n'umugore wiwe bubakanye agati migenderane n'umugabo wiwe bari kumwe kuko kiganiro ntikikahaba mugabo yahura nabandi hanze hari abakobwa usanga kweri ngaho hanze bazi gutwenga neza abonye umugabo ngaho oye aramutwengera umugabo ati yo akagasurire nagaheruka kera kweri kuko ni nagasurire mu rugo nikigera kaboneka mu rugo asanga umugore ari zana ntarasiyo zana umwana yagwaye zana iki zana ruwaye y'inzu ariko ubwo buzima ndazi yuko no munsi kugira ngo habe ibintu bishobora kuzuza umuntu vyagomba vyose unyambaro ivyo gufungura canka amaminervare y'abana ivyo birashobora kubura mugabo ntucuhata umugabo ngo nshaka ibi munezereze kandi umugabo arashobora gukena mugabo ashobora kuba vyabuze mugabo munezerwa kuko ibintu bitangwa n'Imana ibintu bitangwa n'Imana umugabo nawe nanezererwa umugore wiwe naho yosanga umugore yafunze isura gerageza uburyo bwose bwo kunezereza umugore wawe mutera inkuru kujya utera inkuru bari yabo hanze siga nkuru zo hanze zihagarike ariko ngo utera inkuru muhira umugore umutwengeshe vraiment umudigadige nivyaba bishoboka ukore no mu kwaha kwiwe umunezereze vraiment no umutwengeshe kwa kundi wahora umuca inyuma muri fiançailles ukamuca inyuma ukagomba kugira ngo atwenge niyo mumaze gushika mu rugo kora mu kwaha kwiwe atwenge base nibiburi canke turuka inyuma yiwe atanakubonye umudigadige canke atwenge kameme ahindura ivyiyumviro bimwe yarafise amashoke y'ubuzima yarafise amashoke yuko ibiharagi bitabonetse yarafise ariko abone ati yo sheri bwa bundi uracankunda bwa bundi biracameze uko anezerwe nico gituma duhoranira inyota twige guhorana inyota yuwo twubakanye ubwo buzima bubumuco ubwo buzima buzana umunezero ubwo buzima buzana ubugingo mu rugo urugo gumunezero abana bakure babona uwo munezero igituma abana buno munsi baje kubaka bikabagora nuko babona ubuzima buri hagati y'abavyeyi babo umugore yimereye uku umugabo araba hariya ebana ivyo bintu sivyo kweri tubihagarike ariko bantu muriko muranyumviriza kandi mugiye kuraba ni na kino kiganiro ndababwiye ni ebana ivyo bintu mwarimo ni mu bihagarike ariko mugarura umunezero mugarura ubuzima mu rugo rwanyu abana banezerwe bavuga ati vy'ukuri ndafise umupapa yamanezerewe vy'ukuri ndafise umumama yamanezerewe kugira ngo ejo wa mwana wawe w'umukobwa niyaja kubaka azagire bimwe yakubonana wa mwana w'umuhungu niyaja kubaka azagire bimwe yakubonana nko ngaha mu gisagara usanga hari abakozi kameme turafise abakozi mu mazu yacu ndazi ko abariko baranyumviriza benshi mufise abakozi mu mazu yanyu ugasanga umubone ni waza gusasa ku gitanda mwabadamu muriko muranyumviriza ni wabuzi yuko umubone wawe yinjira mu cumba cawe agiye gusasa akuraye amashuka ashira yayandi ndabinginze ivyo bintu mu bihagarike ntibinezera ntibiguhereza n'agaciro mugabe Johnny yasanga umugabo wakabona ni uri kura mu mesera akabutura ko munsi ni uri kura mu mesera ni uri kura mesa amashuka akabona naho utaha warushe ndazi ko mufise ubuzi bwinshi no munsi bikora mu guhangayika ariko akabona naho utaha warushe abonye amashuka ari ku gitandura yakuyeko uyashize mu ibase uyaraje muri wo mubuke mu gatondo uvyutsura ya meza utisishaka yuko umukozi akora ku mashuka tware turyamye ko
nawe aranezerwa ati bwa bundi umugore wanje ampereza valeur, umugore wanje ampereza agaciro. Mugabo asanze umubona ari wagiye kumusasira igitanda, nico gituma abagabo benshi no munsi mubona baca bikora kuba yaya abakozi babo, kuko asanze umenga niwe afise isuku, asanze umenga niwe muhereza akeye mu bisanzwe, kuko asanze ari we ariko asasama. Ico kintu mwabadamu mugihagarike vraiment, nico ntigihereza, ariko ni wabigira bizotuma inyota y'umugabo wawe igwira cyane, izotuma umugabo agukunda, abone yuko icumba ciwe ari icumba c'umwami, kuko ujya n'umwami wawe. Ni ibintu bigize misi biba muri kino gisagara ca Bujumbura no muri buno Burundi bwacu, aho imisore n'inkumi sige zirukira kurongora, benshi bakavuga biri muri mwe bitumwa ingo zabo zitaramba. Sinzi ko Pasteur Pierre ko ari kwabibona, bakavuga yuko ngo barihutira kuja kurongorwa, abandi ngo barihutira kuja kurongora batiteguye neza, ngo biri muri mwe bituma rero niyo hari imyaka bageramwe ngo sanga batanguye no gutandukana. Sinzi ko ariko Pierre abibona. Mbono vuga iki gikurikira kukijanye n'ingo ziriko zirasambuka canke ingo bariko barashinga abana buno munsi hanyuma bakagira ingorane. Bihagaze ku ibi bintu bikurikira. Mu kiganiro ca mbere nababwiye yuko biva kudategurwa, kutaganira, hama ngo bamenye baronka abantu babafasha, kuko no munsi kuronka umuntu agufasha kenshi biragoye. Abantu menga bakura bafise iyo independence canke sinzi ko ni meyani demokrasi, kadufate demokrasi aho umwana yifatira ico yishakiye, uwundi akifata ico yishaki, bagahura mu ibarabara gacavuga ngo harageze ko nja kubaka, uwundi yamera ubwanwa ngo harageze ko nza n'umugore, uwundi ibere ryasonga harageze ko nja kumugabo. Ariko urugo si ibintu byo gufinisha, urugo nibanga rihambaye, urugo nibanga rikomeye cyane, sibanga ryo gufinisha, n'umugambi w'Imana. Kuzuza umugambi w'Imana rero si ibintu byo gufina, mu kiganiro ca mbere nababwiye yuko abana batitegura, ugomba kubaka rondera ugufasha. Mu Kirundi bavuga ngo utagira inasenga arisenga, vyasigura yuko umuntu yateza kuja kuraba inasenge kugira ngo abanza musigurire ubuzima agiye kubamwo, ubuzima bwo kubana n'umugabo, ubuzima bwo kubana n'umugore wiwe. Abahungu baja kuraba basi wabo bakaganira, ariko no munsi ntibikiba kubera ubuzima bwo kubamwo, ubuzima bwo gutegura uno munsi butaboneka. Ariko no munsi nari nabivuze nti aboshaka bo tubaza, kandi benshi bariko baratubaza, turabashimiye cyane, kandi harimo abo biriko biragenda neza. Nabandi turabasaba tuti aboshaka ko bari bagomba kwinjira mu mabanga yo kubaka n'abaturabe, nabubatse uno munsi biriko biragora, vyose murabona yuko tutobivugira mu kiganiro ngaha, ariko aboshaka barashobora kubandanya baturaba kugira ngo tubandanye kubafasha mu ngo barimwo inyifato bogira. Ijambo ry'Imana noneho riranatwereka cyane, riravuga ati umugabo n'umutwe w'urugo, barigereranya na Yesu ko ari umutwe w'ishengero, umugabo nawe ari umutwe w'urugo. Rero igihe umugabo ari responsable y'urugo, bisigura gutanga icyo twokwita ikimazi, bisigura kwitanga ukigura umugore wawe. Mugabo no munsi ntubona abagabo bariko barabikora, umugore umenga ni ikintu gisanzwe, waramuzanye mwararanye rimwe umenga vyaraheze. No, nico rigituma niko ndavuga ni gute nohoranira inyota yo twubakanye, nkumva yuko no mwigura twatujambo twandikiranira muri fiançaye, ngweme ngo naho vyogenda gute no kwigura. Bijya vyabaye ubuzima, kandi mwaramaze kuba umubiri umwe, mwaramaze kumatana. Nta kizoba matanura, niko Bibiliya ivuga ngo umugabo azosiga umusore azosiga se na nyina aje kubana n'umugore wiwe, umugore na umukobwa nawe azosiga se na nyina, kandi ngo babaye umubiri umwe. Nta kizosubira kumatanura abo bantu. Mbo uno munsi mu mategeko baragenda bakavuga ngo umufashe ngo asambanye ngo camugenda musambure. Ntibibaho mwarabaye umubiri umwe. Bisigura nawe ufata umugore wawe yasambanye, muravyumvikana bigahera canke ari abantu badashobora kwitahura ukonye Pierre? Ico kintu rero kirakomereka, tukiduge ko cyane kandi tugisigure cyane, kuko naho umugore wawe yokora makosa, kuko icyaha si ubusambanyi gusa, hariho n'ibindi vyaha. Umugore wawe arashobora gusambana cyangwa umugabo wawe agasambana, ariko nibisigura ko muca muvana, nibisigura ko muca muja mu masentare ngo mwiyararaze mukurane impuzu, ahubwo ni mu kiganiro iryo kosa ryabaye, hanyuma umugabo harira umugore wiwe, umugore nawe harira umugabo wiwe, ubuzima bubandanye, kuko muri umubiri umwe. Nta rundi rugo uzoja gushinga biri
ica ivuga ngo uri umusambanyi nawe wa mugabo wirukanye uwo mugore umuhoye icaha umutumye aja gusambana kandi nawe ni wabira uwundi mugore uzowaye umusambanyi nico gituma ubuzima bw'urugo navuze nti nibanga rihambaye sibanga ryo gufyinisha bariko barabijamwe n'ababirimo sibanga ryo gufyinisha Sibanga ryo gufyinisha ivyo kubaka urugo si ikintu gito nizere yuko bisaba ko umuntu yo kwitegura neza kugira ngo aje mu vyerekeye ukubaka urugo. Pierre sinzi ko twabandanye iki canke duhereze uno musi ubona gute? La sibanga ryo gufyinisha. Sibanga ryo gufyinisha. Mu Kirundi bavuga ngo nibanga libangibwa ingata. Rero ibanga bari bangira ingata. Urumva ko ni ikintu uteza kubaho witeguriye kubamwo mu buryo budasanzwe hanyuma ukakigirana harimo urukundo cyane Ikibazo ngena nce ndambaza Pierre gato urambabara ndaguciriyemwo ni kenshi ariyo ingo zimeze ukunye usanga umugore afise amakari menshi gusumbya umugabo agasanga umugabo aragerageza kwicisha bugufi akagerageza kubiyengaya none uyo mugabo imisi yose azoka mukonye Pierre uwo musaba kwihangana canke umusaba ko yo divorce Yesu yavuze ijambo ry'Imana yatubwira ko Yesu ari umutwe w'ishengero yaratwihanganiye suko twarabagororotsi twarakoze ivyaha kandi umugabo nawe agereranywa n'umutwe w'urugo nkuko Kristo nawe ari umutwe w'ishengero bisigura ko ari ukwihangana rero iyo bavuze kwihangana wihanganira amakosa kandi uwo muntu Imana yaguhaye n'umunyamakosa ari kuramwihanganira gushika kuri dogere ya nyuma ikizobatandukanya n'urupfu kandi niyo turagana mu mashengero muri sentare bavuga ngo ikizogutandukanya n'uyu muntu zotandukanywa n'urupfu ivyo turavyemeye zotandukanya n'urupfu ariko Pierre ari umugore ushobora gufata rimwe kabiri gatatu akuzaniye abandi bagabo mu cyumba ciwawe ivyo bintu vyogenye cyangwa umugabo akaza gumazana abagore none uwo muntu azokoma yihangana Monsieur Pierre gushika azorindira ngo abo bazopfira urihangana na Yuda yarihangana na Yesu yarihanganiye Yuda aje kumugurisha kandi yamaze gutora amahera ariko aremera barasangira ku isahane yiwe kandi aziko abaje kumwica bari hajya rero niyaba ijambo ry'Imana rigereranya umugabo nk'umutwe w'urugo nico cyo kwihanganira umugore nawe ico novuga kwihanganira umugore afise izina rihambaye ego no munsi mu radio hirya no hino abantu bose bariko barareklama ngo abagore bangane n'abagabo ariko no babwira ikintu kimwe yabaze umugore yaraza agaciro kiwe ijambo ry'Imana rimuhereza n'Imana imuhereza ni ikintu gihambaye umugore Bibiri yivuga ngo umufasha bakwiranye rero umufasha bakwiranye iryo jambo muri Bibiliya rigereranywa na mpwemu yera rigereranywa n'umwuka mumva yuko iryo jambo rihambaye rero niyaba tuvuga kwihangana gushika kuri dogere ya nyuma umugore agereranywa na mpwemu yera mwumva to kwihangana umugabo akagereranywa na Yesu ko ari umutwe w'urugo ni giki conanira kwihanganira abo bantu reka tuve mu migenzo n'imico twakuriyemo ivyo twigishwe na basokuru atari byo ariko duhagarare ku c'Imana ivuga ku rugo rero nico nagomba kuvuga cyane duve mu migenzo yiwacu tuve mu byo twakuze tubona na basokuru bacu nivyo twakuze tuko turabona uno munsi ariko twinjire mu buzima Imana iri kirashaka mu rugo uno munsi Imana ishaka yuko umugore n'umugabo baba umuntu umwe umubiri umwe kandi bihanganiranira nari ndakubaze nk'umumenyesha makuru uno munsi uri kuragenda n'amaguru inori gatsitara riba rikoze ikosa none wocu urica ko ari umubiri wawe hari uwo murabona yaciye ino giwe canke sinzi ko arahura abibona oya biravana ari gihe ino usanga gihagize ryababaye cyane bigasaba ko kwa muganga barica urarigwaza urica ruko byananira iyo ryaboze ningice nakubwiye ati hari umugore igihe akugora akaguma agira vya bindi nyene akaguma abisubiramwo asambana asambana n'abandi bagabo urumva cyangwa umugabo akaguma bikora uko nyene none uwo muntu azokoma yihangana misi yose Pierre gana twibwe turafise imitima y'abantu twaremye dufise umutima wo kubabara Pierre sinzi ko wogira icyo uvuze kuri aho hantu Pierre egome navuze nagereranije n'umuntu atsitaye kwino rigaseba rikabora ugu muri gwaza uja kwa muganga bashira ku muti bagwaza kandi riko rirabora hari gihe vyango kwa muganga bakubwira ati irino rashaka kuguteza ingorane rikaguteza kanseri fuko turica
iyo bimaze kugenda mwe nuko nibaza yuko ntibarica kubera wabikunze ntibarica kubera ubikunze ariko barica kubera babonye vyanse rero nibaza yuko nta mugabo arabona umugore wiwe birinda kugera ngaho kuko n'ubwiryono rigwaru ari gwaza baza kwica ku gasogonda kanyuma ariko washaka yuko mugumana naryo sivyo washaka yuko muhorana naryo rero no munsi abagabo nabo nibihanganira abagore babo n'abagore bihanganira abagabo babo kandi kenshi ico nagomba gukosora niki gikurikira iyo umugabo abonye umugore we wasambanye canka yaguye mu iryo reka dufate yaguye mu iryo kosa umenga umugore yamenje umugabo nawe yakora iryo kosa mbega umugabo nawe kuki abantu bakunda kuvuga abagore gusa mbega abagabo bo ntibabikora ni nkaho nyene nagira nshinda kubaza Pierre uno munsi dufashe umugabo n'umugore bariko barasambana ubona umenga umugore niwe yamenje umugabo womenga nta na kimwe nuwo bitwarira cyane wanashima bitwarira umugore wanashima niwe agira ingaruka mbi nyinshi zikurikira mu nyuma kandi bakubwira bati ngo iyo umugabo bamufasha ko arasambana n'umugore w'abandi no mu vyerekeye amategeko ntibamuca amande y'amafaranga menshi ariko bamufatanye n'umumaraya baramufunga no mu mimbara jayo sinzi ivyo bintu kubitahura gute Pierre jewe si kubitahura ukundi nkoresha Bibiliya Yesu baramuzaniye umugore yasambanye ariko ntaco yarababwiye ati none umugabo vyari kumwe yanditse hasi ati mbega umugabo vyari kumwe ari hehe utarakora icaha nawe namutera ibuye hanyuma vyaciye biherera ngaho nabari bamuzanye bose barahunze bisigura ngo ni ubuzima bwo guhariranira nta wera muri bo bose niya umugore yasambanye nawe utari umusambanye ufisa yandi makosa muharire kuko nawe urakora yandi makosa rero no munsi igihambaye nuko twirinde tuzigame imibiri yacu si y'ubusambanyi no hanura ngira ko mpanura mwabadamu canke mwabagabo mwubatse mwamisore mugiye kubaka iyo umaze kuja kubaka menya yuko umubiri wawe ntukiri uwawe nuwujya mwubakanye ntuwugera ntuwukontorora oya ubuzima bw'umugore buba ari ubuzima bw'umugabo ubuzima bw'umugabo nabo buba ari ubuzima bw'umugore wiwe nubukontorora rero utegeza kuzigama umubiri wawe kuko ni kibanza camwe yera ni kibanza kitari iki wawe ubitse ikintu c'uyundi rero no munsi tubabizigirwa mu ngo twubatse tubabizigirwa hagati y'abagabo bacu tugerageze kugwana iyo ntambara y'ubwizigirwa nibaza yuko mu kiganiro kiri imbere tuzogerageza kwagura tubereke neza ubwo bwizigirwa aho buhera ku tuntu dusanzwe duto uteza kugenda ubumwizigirwa no muri gestion kuko navugiye ko ari ukuzuzanya umunezero wa mugenzi wawe no muri gestion y'urugo no muri gestion y'ubutunzi mu bintu vyose no muri gestion y'umubiri wawe menya yuko uri umugore wundi mugabo menya yuko uri umugabo afise umugore utegeza kwirinda kandi ukizigama abandi igihe wazana uwo mugore hari abakobwa benshi warabarenganyuza nuyo igihe waza ko uwo mugabo hari abahungu benshi warabarenganya ushaka uyo rero uwo oye warahejeje kubohwa warahejeje kuzirikwa ubu uye uruwiwe nawe nuwawe ni mwizigame hanyuma murindirane naho yoja mu mission naho yoja iburaya murindire naho yo mara y'imyaka 10 zo murindira kuko ni wakora iryo kosa uzogera guhemuka imbere y'umugabo wawe wongere uhemuke no kumana uburanirwe muri vyose amaherezo yawe sinza yariyo reka turondere iherezo ryiza ku buzima bwacu kandi turere abana bacu neza tubahereze valeur abana bakure ari abana bakurira mu muco no mu muryango mwiza kugira ngo ejo nabo urugo bazoshinga rube ari urugo rwabo ikindi kintu nani navuze ukintu kijanye no kwakira mbega ni gute ko tubona tuba mu mpangu zugaye Chese ndabona umugabo agiye kugurura portail yugururiye umugabo we washitse yumvise umugore we waje akraxonya n'umuduga ahamagara umukozi ngogenda wugurura erekana igishika ugende ugurure portail kandi umukozi ari haje umubwire tuwe guma nga no musi nije ndamwugururira portail wugururira umugore wawe nawe wa mugore we genda uhaguruka uje kugururira umugabo wawe kuri portail umusanganire akiyitsa akiri kuri portail abone yuko umufitiye umunezero abone yuko umufitiye igishika abone yuko umufitiye inyota iyo nyota igumemere ko umukozi naho yaje si umukozi wo kuja kwakira umugore wawe si umukozi wo kuja kwakira umugabo wawe no menya ko ari wowe mwugururira menya ko ari wowe mwakira atashe mu rugo rwamwe nawe natashe mu rugo rw'umukozi iyo umukozi agiye kugurura umukozi no wafise umuntu wafise agaciro
nubwo mengo ramusuzumwa ngo genda wugurure ariko umukozi ni wagiye kwakira umugabo wawe vraiment agiye gutora isashe mu mudugu umugabo wazanye umugabo acabwira ngo he ngo utora isashe genda utore bijya bintu azanye genda umwakire genda umubaze uti biti umeze neza urabe ko n'umuduga wugaye urabe yuko iko ibintu bimeze neza ntahave kuko mu muduga murona ubushuhe bw'ibujumbura harashushe cyane hari naho usanga yafunguye agashati hari naho usanga yagize urabe yuko ntava ashika imbere y'abana atambaye neza raba neza kugira ngo yinjire muri sala ameze neza raba neza ko agiye kukaza ameze neza raba neza ko asohotse ameze neza urabe hari abagore baguma baryamye umugabo akavyuka akaja ku kazi ntiyaravye nuko yambaye hari naho usanga yasimvye sentire yashize ko nabi no hari naho usanga umugore wagiye atashokoje no ivyo sivyo suzuma umugabo wagiye ku kazi suzuma umugore wagiye ku kazi urabe uko yambaye kuvuga ate wa mugore nta bintu arimwe umugabo w'ukuntu ameze ishati yiwe nigoroye ikirato nigisize ese nirukuntu no raba ko umugabo wawe agiye ameze neza umwami reka nkoresha umwami wawe agiye ameze neza umwami kazi wawe agiye ameze neza ivyo bizotuma inyota y'umugabo wawe ihoraho inyota y'umugore wawe aguhoranira inyota avuga ati nta wundi yongirira ibi atari uwo nakunze nta wundi yongirira ibi atarakara ko mu mara yanje akagufa ko mu magufa yanje Ego reka ikiganiro cy'uno munsi tugisezerere hano yababwiye ico mwokora mwebwe mwubatse mwebwe muko muritegura kuja kubaka murumva ico mwokwiye gukora ubukurikira nizera yuko tuzomubaza byinshi kandi tuzomubaza kuvyerekeye babagore usanga abashaka kujera ivy'umugabo wiwe vyose kumenya umushahara umugabo wiwe ahembwa ugasanga vyama mu nduru misi yose umugabo nawe akama yifuza ati uwo mugore wanje ko afise amahera yakura he ko ntamenya ko akora imva ivyo vyose tuzobimenya mu kiganiro gikurikira twari kumwe rero na Pastor Pierre tumukengurukire ko yaje hano ubukurikira tuzomenya byinshi tumubaza kandi nawe nyene azobisigurira murakoze reka izina ryanje mwamaze kuryumva nitwa Manirakiza Jean Pierre hama telefone zanje nazo ni 79 amajana 353 298 murakoze cyane hanyuma nimwasubira kunkenera kandi nditeguye kubafasha nabondondera bose nditeguye kubafasha umwanya wari wo wose muhezagirwe cyane muhezagirwe cyane tuzosubira rero Imana ibikunze on the mark yari Beni Benishu beyond the camera CK professional niwe gagira subscribe bye